Ndongeye kubaramutsa cane, murabe rino bara aho ingabo z'u Rwanda zifadikanije na M23 zikubiswe cane, aho bariko bazitwara nk'imigumbugumbu. Aba bantu ntituzi niyo bazobahamba ko bazobahangana. Birateye isoni cane, abana b'u Rwanda, abana ba Kongo bariko bicana bazira isi bavukiyeko. Mu ndabire uwabahenze yibereye ngaho ariko ariraramira gusa, imirambo ni gukwegana mengo n'ibigumbugumbu vy'ibitoki bavuye kwegeranya ahantu. Nyirabayazana yibereye aho ariko arya inoti, abatuma baja kurwana amaraso yabo aribo yungukiramwo. Murabe uno mugabo agateza akajagari mu karere kose, ari umugabo umwe, kugeza naho bagenda bikorera imirambo y'abantu nk'uko. Mu ndabire vraiment birateye isoni n'umuntu atogira ico abivuga ko yoba ari umuntu adafise ijambo, kuko uno mugabo akwiye gusengerwa cane gose, kuko abantu aratumye bamarana. Bamwe ngo n'abakongomani, bamwe ngo n'abatutsi, abana b'imyaka 10 n'ingahe ngo bakoze jenoside, b'imyaka 14, 15 bakoze jenoside yo mu 1994. Abandi ngo n'abanyamurenge, agateranya abantu mu moko atandukanye kugira gusa abantu bamarane, ugasanga ni imirambo gusa hirya no hino. Abantu bashoboye gusenga musengero no mugabo, kuko sino niyagumuka azoguma ateza imvururu ajyanishe n'abavukana. Murabona ubu ngubu ukuntu abanyarwanda n'abarundi basigaye barabana nabi, kandi atariko vyahotse. Hari abantu bameze nk'inshuti bavuga ururimi rumwe, bari bikundaniye, ariko gusa kubera umuntu aba afise ingengamitekerezo canke ivyumviro vy'amoko akabicumita mu bantu, kugeza naho ibara nk'iryo mubonye ariryo ryirirwa rirava muri Kongo amaraso. Hari abantu rero bumva ngo muri Kongo vyakaze, muze muvyumva kenshi ku banyarwanda bavuga ku marezo sosio, bakumva umengo ni hakurya ko gufana Real na Barcelona ziriko zirakina, kumbe ntibamenye ko abantu bariko barapfa. Hajya abantu bamba ariko bapfa, woza kumenya neza ko vyakaze iyo wumvise nawe ushikiriwe iwawe ku rugo iwawe. Niho utangura kuzura amaso, umaze kubona uwo muvukana bamumenya umutwe, ejo bagera hariyo ugasanga bamuciye ukuguru. Niho ugira ubwenge ukabona ati ibyo aribyo byose hari abanyepolitiki bamwe bungukira mu bapfa, mwiseseka ry'amaraso, kandi ugasanga umuntu ntiyigera haga canke ahazwe n'ivyo afise. Mugerageze muze murasenga abandi muterera ivyumviro kugira ngo aba bagabo bareke kuducanishamwo. Binabaye ngombwa mu basengere, kuko se abantu beza. Nuko aho umuntu yogenda agira ko aha impanuro bano bantu bariko boshwa n'uno mugabo ko boshira ibigwanisho hasi hakiri kare. Nuko bashasha murabe kwijambo bita subscribe canke s'abone, kugira tuze turabana tubereka ku munsi za ngabo zari ziyemeje ngo zigiye gufata Uvira, ahantu harinzwe n'ingabo z'u Burundi hamwe na wazalendo, uko bari kubagenda bamanyagurika umwanya ku mwanya. Nuko mubane natwe naho mu kiganiro cy'ubugaruka. Bye bye.